Kuri uyu wa 2026 myandagaro uyu mwaka niho hatanguzwa imurikagurisha ry'Amahinguriro ngaha mu Burundi, ivyo bita Salon Industriel mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo birori bikaba vyuguruwe na nyene cubahiro umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni. Intumbero y'iryo murikagurisha ryateguwe n'Ishirahamwe Association des Industriels du Burundi, kwari uguhanahana ivyiyumviro n'abavuye mu karere ka Afrika y'ubuseruko kubijanye n'ukuntu igisata c'amahinguriro cotezwa imbere ngaha mu Burundi, na ryako iryo shirahamwe ry'amahinguriro ryemeje no gutanga ubuzi kugwaruka. Mwijambo ryiwe umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko ashima urugero amahinguriro ageze ko ngaha mu Burundi, ariko agasaba ko abafise ivyo barangurira muri ayo mahinguriro bo bikorana ubuhinga bwinshi kugira ngo ibidandazo vyabo bishobore guhiganwa ku isoko mpuzamakungu. Asaba bipfuza kandi gukorera muri ico gisata gukora tankomanzi ngo mbere na leta ntaco itazokora mu kubashigikira. Nayo uwuserukira Ishirahamwe AIB mu Burundi avuga ko yiteze ikintu gikomeye muri ico gikorwa kuko bazomara imisi 3 bahanahana ivyiyumviro n'abatari bake, kandi agashima ko leta imaze gutera intambuko ishimishije byo gushigikira amahinguriro gaha mu Burundi. Ariko ngo naho biruko barakeneye ko hoshigwaho ikigega gitanga ingurane zishurwa mu kiringo kirekire. Asaba leta kandi ko yogerageza gushiraho politike nziza ijanye n'ivy'amahinguriro. Nayo ngo ku kibazo ca COVID-19 cotuma abanyamitahe basabwa kwicandagisha, yamenyesheje ko urucanco rudakwiye kubuza abantu gukora imirimo yabo mu karere kuko ruhabwa uwuvyipfuza. Kurikirana uwuserukira AIB mu Burundi. Ibibazo bikenewe yuko vyova mu nzira ni cane ibibazo bifatiye ku ubuhinga dusanzwe dukenera mu mahinguriro yacu. Ivyo bibazo rero bikenera yuko haba ariho abanonosoye ivyigwa bijanye n'amahinguriro mu byo dukeneye. Ibindi bibazo bikeneye kuva mu nzira n'ibibazo bifatiye ku uburyo bukenerwa mu mahinguriro kugira dushobore gushora ibyo tuhingura ku masoko mpuzamakungu, kubera ko hari amahinguriro amwe amaze gushikana urugero aho tudashobora kuronka ibindi birenga ko kubyo basanzwe bimbura bashobora gushora ku masoko yo hanze. Urero turamaze kumva yuko leta ico kibazo c'amahinguriro yagifashe mu minwe kugira ngo gitere imbere. Ico rero dusaba cane nuko uburyo bukenewe bwo kugura amamashine, uburyo bukenewe bwo kuronka ibyo bya matière première byoshobora kuboneka bidatevye. Ibindi dukeneye nuko politike yo guteza imbere amahinguriro yamaze kwemerwa yoshobora kuja mu ngiro bidatevye. Ivyo navyo bikaza gukorerwa hamwe, tukabikorera hamwe twebwe na Chambre de Commerce na Chambre ya AIB turi kumwe n'ubushikiranganje bujejwe amahinguriro n'ibyo kudandaza n'ingenzi kugira ngo dutere intambwe bitatubaje guteba. Ivyo dusaba leta nuko yokora cyane ivyijejwe. Leta yamuvyijejwe nuko ifasha ugushiraho amategeko meza n'ingena amategeko akurikizwa. Ibindi navyo nuko ifasha kugira ngo abantu bafise ibibazo bifatiye ukungene abadandaza baza gukora borohewe baroraniwe. Ivyo rero nibyo twitwe bya facilitation du commerce. Dusaba yuko leta ivyo bifata mu minwe kandi yabitanguye. Ico dusaba nuko byo bandanya bagashaba bagira n'umurindi munini gusumba, kubera ko iby'amahinguriro n'ibintu bikenera kuja mu mahiganwa. Amahiganwa rero hakwiye kuba amahiganwa y'amahinguriro cyo kiba nuko hakwiye kuba amahiganwa y'amareta y'ibihugu kugira ngo tujane twese tawusigaye inyuma ngo tusubiye umundi. Ibibazo biduhanze nuko tudafise uburyo bukwiye butangwa n'amabanki kugira ngo dushobore gustimira ibyagimwe twita ama-investissement, kubera ko amabanki amafaranga atanga n'amafaranga azimvye kandi n'amafaranga wishura ku gihe gitoyi. Dukeneye yuko rero haba ikigega kijejwe gutunganya no gushigikira amahinguriro, kuko ibintu by'amahinguriro ni ibintu bikorwa ku gihe kirekire cyane. Umwanya umara uri kuratora ugura amamashine, uri kurayafunga, uri kurakora utora ibigo by'amaproduit, ni ibintu bifata imyaka myinshi n'amafaranga wishura ukayishura ku gihe kirekire nk'uko bisaba bikora muri ibi bihugu by'akarere. Dusaba yuko rero ico kigega tubire twise mu gifaransa Fonds d'investissement industriel yuko coshobora kuja mu ngiro kugira ngo dushobore kuronka uburyo bukwiye guteza imbere amahinga. Hari akarusho kenshi cyane. Akarusho ka mbere nuko ivyo tuzokwiga muri ibi bya conference, ico twashize imbere ya byose
ni bya exportation, gushora mu bihugu ducuditse n'ibihugu vya kure. Ibiri twashize imbere ni ingene abakiri bato boronka akazi, nico cyane cyane twashize imbere. Ibindi navyo nuko turavye abaje kuza gushikira iki iharanishwa, haje ibihugu byo mu bihugu amasosiyete y'amahinguriro ari mu bihugu ducuditse kuri akarere ka Afrika y'ubuseruko, ari nk'ababonye ko ari muri Kenya baje, ari muri Tanzania baje. Hanyuma ibindi tuzokwigira hamwe bitandukanye ibyo twize ku mwaka uheze, nukungiye dushobora kuronka uburyo kugira ngo dushobore guteza imbere igisata c'amahinguriro, bidutume dushobora kuronka ibyo twimbura byinshi gusumba dugushora hanze. Iki kiza cateye isi yose natwe cyadushitseko, ivyashikije twabyumvise, cyane cyane tugashaka gushimira cyane leta yuko yarafashe imigambi, irafata ingingo kugira ngo ibi vya covid bishobore kugwanywa, bimwe vya prevention. Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twabyumvise, mugabo tugasaba yuko urucanco n'umunsi rwoboneka goba umuntu akagwiteza ari uko abishatse, uburenganzira bw'umuntu umwe wese uko abyifuza rukaboneka, mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere yo muri akarere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye yuko abantu bagenderanira canke bashora ibintu hanze, bitobe itegeko ribuza yuko ivyo bintu by'ibidandazwa nuko abantu basanga bari mu by'amahinguriro canke ingenzi yuko yoba itegeko ko udafise urucanco atojayo.